dusanzwe turangurira ibikorwa ngaha muri komine nziza ya Gihanga mu ntara ya Bubanza muri zone Gihungwe. Dusanzwe tworoye ingurube twatanguye mu kwezi kwa kane mu 2021. Izo ngurube tukaba dusanzwe tworoye ingurube ubwoko bushika butatu, hari izo bita large white, hari izo bita landrace, nizo dusanzwe twita diroc. Izo ngurube mu gutangura ubworozi twaratanguye inyubako utuzu dushika 40. Muri utwo tuzu 40 dutanguza ingurube 13 muri uwo mwaka wa 2021. Hanyuma turabandanya kuko ntibyatworoheye kuko umuntu agenda arahura n'utubazo tumwe bivanye n'ingene umuntu aba yinjiye mu bworozi atarasanzwe amenyereye uwo mwuga. Ariko twagiye turahamagara abantu abahinga bamwe basanzwe baravyize, harimwo abasanzwe bamenyereye cyane mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, n'abandi bahinga twita abakonsulta. Twarashoboye guhamagara abakonsulta bo mu gihugu ca Swede, nibo bashoboye kudufasha zijya nyubako mwabonye, kuko aha dusanzwe naho twatanguriye ngabo station hariya naho abahinga batweretse nyene dushobora korora kijambere mu buhinga bwa none, kubijanye n'ingaburo, kubijanye no kugwiza ubworozi bw'ingurube ku rwego rw'igihugu, no kugwiza inyama gushikaho tuzoshora no mu bihugu duhana imbibe n'ahandi ku isi yose, kuko turifuza kugwiza ingurube ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'isi. No kuvuga yuko uyu mugambi w'ubworozi bw'inkwavu hambavu y'ubundi bworozi dusanzwe dukorera hano muri Gihanga twawutanguye haraciye amezi 4, no kuvuga mu kwezi kwa 12 ku mwaka uheze niho twatangura ubworozi bw'inkwavu. Dutangura bitoroshe kuko twatanguranye inkwavu zishika 45, kandi twazikuye mu ntara za kure ko twaragize ivyigwa dusanga n'inkwavu mu banyagihugu sina nyinshi cyane. Hanyuma turashiraho uyu mugambi wo kugwiza ibitungwa vy'inkwavu hano. Rero gushika no munsi turabona ko nyuma y'amezi 4 tugeze ku mwimbu ushimishije cyane, nkuko inkwavu sanzigwira cyane. Ni kuvuga turageze ku nkwavu 231. Ihangiro dufise nuko iki kigo coba ikigo cyo kugwirizamwo imivyaro y'inkwavu, kuko twarabonye yuko abene gihugu bazikeneye kazikenewe ku murindi ushimishije. Hari amakoperative atandukanye hano muri no komine ya Gihanga baguma batwitura tukaraba murindi bariko natwe tuvuga tutireka rero tugwiza ibikorwa kugira ngo noneho nko mu myaka nk'itatu 4 kizoba ari kigo gishobora kuba gishobora kuramura nk'inkwavu zingana nk'inkwavu 500 ku kwezi. No kuvuga twashimye ko kiba ikigo cyo kugwirizamwo izi nkwavu abene gihugu bariko bararondera.